diaspora abarundi barafise ingene bari bayize mu myaka iheze bayifata ko ari y'umugambwe utwara twese dukorera hamwe twipfuza kuzana iyindi mpinduka iyindi shusho shasha ya diaspora kandi ivyo turamaze kubona ko bishoboka umuntu yenda akazana ikintu cy'umugambwe ngaha tumwirukana n'igiti n'abanyepolitike tuzubaha umurongo babone yuko rimwe na rimwe nabo badafise ivyo bahuriza ko muri politike bamenye ko igihugu d'abord ari cyo kizu bwa mbere apart inyungu tw'umuntu kuko burya ikintu gituma ibintu vyononekara ahantu numwina numunoho nindandende nukwikunda ukibagira ko hari abandi babaho hari wavuze ngo igihuza abarundi ngo cyambere maze kubona ngo ni gukubita umusuma mbega mwitegure gutegura buno bumwe mutanguranye mu bugumane ga Edi Keve nka nyene cyubahiro umukuru w'igihugu yaranatwemere ko aba diaspora baje kubaka mu gihugu batazosubira kuriha amataxe y'ibikoresho baje kubakisha twifuza ko abarundi ubwa mbere batengerezwa kurengera ibibatandukanya tukumva twese ko turi ku murindi wo kuja hamwe tutaravye ubwoko amadini n'imigambwe gusa tukaraba ya mbono kazoza ya 2040 2060 politique nationale ijanywe na diaspora ariko hari umuntu yavuze ati ono politique para diaspora mbega kubabona umenga tuzavuga dusanga ino diaspora iri politize kubwanyu mu vyakira gute mugende murabe ibihugu nka Israel mugende murabe ibihugu nka Senegal canke Mali n'ibindi bihugu vyose ku isi abantu bitwa aba diaspora n'abantu bafasha cyane mu iterambere kubera iki kubera nk'imvo nka zitatu imvo ya mbere ariko mwigeze kuvuga mu miseze atabarundi benshi bari traumatize yavuze ati hari abavuye mu Burundi twese ngaha twavuye ku mvo zitandukanye hari abavuyeho nubakikubwira ati ibintu byo mu 72 abandi 93 abandi vyari na ryari ukazamo ngo bariya mbega tukiringaho nyene ga nyakubahwa Rufyiri ivyo vyovyo muri ko mugerageza kubikemura gute kugira ngo mwese igihugu mukibone cyo kimwe mwiriwe cyangwa mwaramutse bivanye nawo muherereye ndabura kuri micro ari jewe Juste Gael cadre for more say que Black Mansion Black bien the camera mwitu musaza ndakubwira ko ngoma ndabinjize mu kigo kwa kuri ahandi aho diaspora burundezi isanzwe ikorera abarundi ba mu mahanga turabizi turavyumva ku isi yose hari ibihugu vyateye imbere kubera diaspora murabizi uburorero bwa diaspora malienne aba nyamari baba mu mahanga baratanga ibice birenga 50 kwijana y'amahera akoreshwa mu gihugu avuye hanze y'igihugu mbega mu Burundi diaspora burundezi abarundi basanzwe mu mahanga bafise uruhara ugwahe kugira ngo uburundi bushobore gutera imbere vyihuse ko kuri ahandi nico tuje kuyaga jewe gumana nanje sindahindura nitwa Juste Gael cadre for more shake Black Mansion Black ariko imbere yuko nakira abatumire banje nagomba nabatembereze musubone muri kino kigo ibisanzwe bihakorerwa ndakubira ko vyamaze komera bien camera mwitu musaza jewe kuri micro sindahindura nitwa Juste Gael aka the Remy from Marsha aka Black Mansion Black ni wasanga ritukuye rizoba ryagiye mu isabuni kwa kuri ahandi mbega ikibanza ciza nuko aba diaspora baba bakeneye yuko ubuzima bumera neza urabona ko bafise aho bicara bakaganirira bagashobora no gusangira abarundi twamwe duhuzwa n'iki n'ijambo ariko nukugabe yakubwira ati urazana inzoga nzogushikiriza ingabire kwa kuri ahandi turacaduga ngaha nyene turi muri siège ya diaspora burundese abarundi ba mu mahanga kwa kundi ahandi ngomba ndabakire rero iyo bavuze ba diaspora mutahura abarundi ba mu mahanga dufise rero abatumire batatu umwe yitwa Edi Keve Gahire uwindi yitwa Ndi mu rukundo Mireille uwundi muramumenyereye mwamubona ngaha nyene muramuzi bamwita Rufyiri Gabriel nuko asanzwe akora vyinshi bega uno musi tuza kuyaga kubiki uno musi tuza kuyaga uruhara rwa barundi baba mu mahanga kugira ngo Burundi butere imbere vyihuse mbega diaspora abarundi baba mu mahanga irishira hamwe rifise intumbero yahe ariko vyongeye mu ntumbero bihaye bagejeje haburiki ko gwiki haba ku barundi ba munyamahanga canke koroherezwa na leta ngaha ndakubwira ko vyamaze komera sinzi ko nohera uburyo canke ububavu sinzi ko nohera ku mukenyezi canke ku bashinga ntaye duhereye gabanya kubahwa aho shaka bavuga ngo les femmes d'abord abafaransa ariko abarundi bavuga ngo bashinga ntaye bafasoni ndabaramutse cyane nyakubahwa Gabriel Rufyiri
murakoze cyane ndabaramukije n'abariko baradukurikirana nizera ko mumeze neza. yego cyane Ndabaramutse cyane ndi mu rukundo Mireye. amahoro cyane Nizera ko mumeze neza. yego turakomeye Nubaye mu diaspora wa mbere mbonye yambara igitenge kabisa. ni imico y'abarundi kazi Akaranga. Akaranga. Nuko ndabaramutse cyane Gahire Eddy Kevin. turaramukije cyane Juste Gaël. Ikibazo cya mbere abarundi baba mu mahanga kubera iki kuja hamwe byavuye he? kuja hamwe ubwa mbere murabizi ikintu bita mu kirundi guhinda ikibiri. Ego Guhinda ikibiri n'ijambo ryabayeho imbere y'uko Uburundi bwikukira. Twebwe rero twaratahwe kandi turamenye ko guhinda ikibiri bishobora kugira ahantu habidufashije haba cyane cyane kuja hamwe kugira ngo tugire ubumwe hanyuma dukore ibikorwa by'iterambere turi hamwe. Nibaza rero kwicara ikintu gikomeye cyane kizodufasha gushika kure. Mimi Mireye tuvuge ko mutaraje hamwe abadiaspora mutahinda ikibiri. abadiaspora ntitwagira ikibiri tutaraja hamwe ko twari dusanzaye imico itandukanye. Yego. Ariko ubu twitwa ko twagize ikibiri kubera ko turiko turagerageza kwegerana mu mpande zose zitandukanye. Mwibaza ko ariko bwa mbere mutahindira ikibiri hamwe ga Eddy Kevin. Hariho kongereza agateke, hariho gukorera hamwe nk'uko hariho n'icivugwamo twibutsa ko iyo turi kumwe twese byose biba bishoboka. Ikibazo gikurikira yakubaha Gabriel Fili bankeneye kumenya bega abarundi baba mu mahanga murafise uruhara kugira ngo Uburundi butere imbere vyihuse. Uruhara rwacu ni ntangere. Mugende murabe ibihugu nka Israel, mugende murabe ibihugu nka Senegal canke Mali n'ibindi bihugu byose ku isi. Abantu bitwa abadiaspora n'abantu bafasha cyane mu iterambere. Kubera iki? Kubera nk'imvo nka zitatu. Imvo ya mbere n'abantu bafise ubumenyi butandukanye. Imvo ya kabiri n'abantu bafise cyo no kwita experience, uburambe mu misata byinshi bitandukanye y'ivyo bakora mu mahanga. Uruhara rwa gatatu barafise amadolari, barafise amayero, barafise amafaranga kino gihe Uburundi bukenera gose. Ivyo bintu bitatu rero ni ibintu bihambaye novuga. Hari n'ikindi ca kane baba bafise ico no kwita inkomoko yiyo bavuga bati tugomba kugira rien hagati y'igihugu cabo niyo bari. Ivyo rero bine birafasha cyane ko abo bantu bashobora gufasha. Icanyuma igihugu carabonye ko abantu bafise akamaro bace bagira politique nationale iraba ba diaspora. Ivyo rero ni bintu nibaza ko bizofasha cyane gushira mu ngiro ivyo bintu bitatumeje kubabwira ubwa mbere. Politique nationale ijanywe na diaspora ariko hari umuntu yavuze ati ono politique para diaspora bega kubabona umenga tuzava dusanga ino diaspora iri politize ku bwanyu mu vyakira gute? Oya ivyo nivyo rero twebe turiko turagwanya. Mvuze politique nationale ya diaspora nukungene igihugu kibona abarundi ba mu mahanga nico shatse kuvuga. Aho rero haca haba ibitabo vy'imigambi igihugu gikorerako. Ivyo bitabo vy'imigambi bifatiye cyane cyane kuri ya mbono kazoza kungene Burundi buzoba bwifashe mu 2040 n'umwaka 2060. Naho rero ndakubwira mu nkingi ya kane mu nkingi ya gatanu yitwa partenariat fructueux no mu nkingi ya kabiri ijanye n'ico bita efficacité économique. Izo nkingi zibiri zirerekana neza diaspora uruhara rwayo kugira ngo ijya mbona kazuza muri rusangi igizwe n'inkingi zitanu n'intumbero ico no kwita mu objectif 2022 bishobore kuja mu ngiro. Rero mu ncamake twebwe ibintu vya politike ntitujamwo ni wacu kirazira ko biza mugabo twebwe dushira imbere ibiduhuza ubwa mbere ubwaka tugashira imbere ibintu bijanye n'iterambere kuko n'ubundi abisubiremo ibarabara ryubatswe ishuri rikubakwa ibitaro bikubakwa nukuvuga ibintu by'inyungu rusangi bigashigwa imbere. Ivyo ntibiraba umugambwe kanaka biraba twese kuko n'ubundi abisubiyemo hari abatagomba kuvyumva. Umugambwe uraza uravuka ugakura ugasaza binashobora no gushika umugambwe ugapfa. Murabizi ko bishika kuko bugizwe n'abantu nabo bafise utunyungu twabo mugabo igihugu cyamaho
ibintu by'inyungu rusange byamaho kandi ibyo bintu by'inyungu rusange tubikenera twese bikenera umuntu w'umugambwe uyu wo mu idiniri wo mu ishyirahamwe iminsi yose abarundi rero ikintu kidabonye kitugora biratugora guca umurongo hagati y'idini umuntu arimwo umugambwe umuntu arimwo ishyirahamwe umuntu arimwo n'igihugu igihugu rero kiruduhuza twese ni impeso ya twese mugabo ivyo oyi by'amadini jewe ndi ngaha ubona turi kubona ntuzenya keve turi mu idini cyane turi mu idini rimwe mugabo turiko turakorana uyu nawe dushobora kuba tuzi mu idini rimwe mugabo tugakorana je ndi umuporoti ujya no mu Islam uyu sinzi ko ari umukatolika urumva ari umukatolika mu madini atatu mugabo duhuzwa n'igihugu mugabo ugiye kuraba harakubwira ati no jewe bigeze nshaka kubijamo mugabo igihugu rero kiduhuza twese nico gituma ivyo bintu by'inyungu rusange tugomba kubikorera muravyumva namwe hari abakubonye uri muri no diaspora cavuga ati ubwo rufyiri ntiyaguzwe tuvuge ko abarundi bafise indi shusho diaspora abarundi barafise ingene bari bayize mu myaka iheze bayifata ko ari y'umugambwe utwara mugabo twebwe turi mu kintu bita la diaspora no politize iri depolitize diaspora turimo nabisiguye neza itandukaniro rya diaspora yuko yoyo ifatira kwiki twabwiye byo guhindika ibiri daporo kuja hamwe hanyuma tukaja mu bikorwa ivyo nivyo turimo ndagwa akararo gasanzwe kaba batwikiranye hano uyu turi muri comité de sage uyu ari muri comité executive ajejwe ivyo butunzi mugabo twese dukorera hamwe twipfuza kuzana iyindi mpinduka iyindi shusho shasha ya diaspora kandi ivyo turamaze kubona ko bishoboka umuntu yenda akazana ikintu cy'umugambwe ngaha tumwirukana n'igiti niko bimeze kandi experience y'amezi abiri dufise cyangwa ukwezi kumwe biraboneka neza yuko tuzobishobora tugomba kuberera akarura abandi kuko twe dufise experience y'ibindi bihugu tuvamwo tubona ingene bakora turabiduhuza cyane turabitandukanye ibintu bikomeye murabibahuza ni murabitandukanye kugira muje hamwe no kuma mufise ishusho mufise kuri diaspora nkozi diaspora ikuye amaboko mu mpuzu ishusho mufise ku gihugu ni yahegamireye yego cyane murakoze nkuko muhejeje kuvyumva twebwe nk'abarundi baba mu mahanga tugakorera mu mahanga novuga ko dufise iyindi shusho itandukanye niyo twavuye hano dufise ko twebwe tugisohoka mu gihugu twagiye turi mice itandukanye y'abarundi tugenda dufise impamvu zitandukanye ubwo rero twebwe kugira ngo tugire iyindi shusho nziza mu gihugu cacu nuko twebwe abarundi twese turi mu mahanga daboro tubanza kuba twarahindutse ivyiyumviro twasohotse igihugu cacu dufise sivyo tugifise uyu munsi ko urazi yuko ko bavuga ngo akanyoni katagurutse ntikamenya iyo bweze donc ubu turabona izindi diaspora zo mu bindi bihugu ingene ziyubatse ingene abene b'igihugu b'ibihugu tubayemo ingene babayeho cyo gituma dutegerezwa kugaruka tukarondera abarundi bose mu mice itandukanye nkuko bahejeje kubivuga twebwe ntiduhuzwa na politike canke amadini tugomba guhuzwa nuko twese twumva iterambere ry'igihugu cacu tukazana iyo shusho yindi twabonye mu bindi bihugu nziza yuko abantu bakorera hamwe bagateza imbere ibihugu byabo natwe twaza tugateza imbere igihugu cacu hari wavuze ngo igihuza abarundi ngo cyambere maze kubona ngo ni gukubita umusuma mbega mwitegure gutegura buno bumwe mutanguranye mu bugumane ga Edi Keve ubu bumwe dutanguranye si nivyo kurondeza dutegerezwa abantu nayo madini turimwe atandukanye yose yigisha ubumwe igihugu indongozi z'igihugu zitwigisha ubumwe na nature tutari kumwe hari ibintu byinshi bitugora nico gituma rero nta mpamvu nimwe ku kintu kijanye n'ubumwe twodohoka ni itegeko dutegerezwa hari ikintu mwigeze kuvuga mu miseze atabarundi benshi bari traumatize yavuze ati hari abavuye mu Burundi twese ngaha twavuye ku mvu zitandukanye hari abavuyeho nubaka ikubwira ati ibintu byo mu 72 abandi 93 abandi vyari na ryari ukazamo ngo bariya mbega tukingaho nyene ga nyakwoha rufyiri ivyo vyovyo muri ko mugerageza kubikemura gute kugira ngo mwese igihugu mukibone cyo kimwe nakubwiye d'abord je imyaka mfise si myinshi mugabo kandi si mike nkuko bivuze igihugu cyacu cyacimwe ibintu byinshi cyane bituma bisambura abantu
hari abantu mu kirundi baca umugani ngo ingoma yagukanze irahuruza ugahunga kanyuma kandi ngo umuntu atinya ishyamba atinya icyo byarihuriyemo abarundi rero barahamuwe n'ibintu byinshi byagiye biraba nakubwiye diaspora ingene bari bayizi bayibona kuyibona nk'umugambi kandi imigambwe erega ntizobura kurondera kwikumakumira ko kw'abantu mugabo twebwe nabivuze turafise ikibazo cyo kungene cyo gutandukanya cyo kugira karimbi hagati y'iki na kiriya mugabo twebwe diaspora nk'abarundi bafise experience n'ubumenyi butandukanye tugomba kuzana impinduka n'abandi bantu katwigirako kandi nakubwiye ko jebora ko tubishobora ubuhuye nibaza ko ari amagurupe make cyane usanga abantu babareka bakugurura kuvuga abantu bose bagashobora kurungika ubutumwa mugabo ntibubahirize ibyo bintu abantu baba barimwo keve akarondera kutuzanira iby'ikisilamu uyu akarondera kutuzanira iby'ikikatolika cyangwa akarondera kubazanira iby'igiporoti uri mu mugambi kandi akarondera kutuzanira iby'umugambi kanaka twebwe iby'iwacu ntibibaho twarabibabwiye ibyo bintu do croyance personnelle ni personnelle nyene mugabo twebwe tugomba kuzana ibyo umudiaspora agize ikibazo arazana ikibazo ciwe mugabo ntabaza kwishira muri groupe kuko hariho inzego zije kubikurikirana no kubitreta uyu mukozi wacu nawe nibaza ko nk'ubu hari ikibazo twari dufise kare c'umuntu yagize ibibazo babindonde cyangwa bimunugikira kugira ngo abikore niyabona bimunari cyangwa azoca bisubira bidusubize turabe ko tushobora kugira icyo tubikoze kandi mu maguru mashasha ivyo nivyo twifuza gukorerako kugira ngo turondere ibiduhuza d'abord mugabe dutandukanye tubaze tubishire ku ruhande ikwisha kibazo bajije rero abarundi by'ukuri tweshe turagwaye kubera ibintu twagiye turacamo kuva uburundi bwikukira kugeza no munsi ivyo rero natwe kubera ubu dufise ubumenyi butandukanye biri mu vyozotorera umuti tubiri mu vyozotorera umuti mugabe ngo dutore umuti twifuza kubanza kubiviva kubigira ubuzima twebwe twerekane ko bishoboka ko abantu bazi ko bidashoboka twerekane ko bishoboka ubu rero jewe ndi buraya uyari muri Afrika muri Mozambique ujya ari Dubai muri Emira Arabini urumva turatandukanye jewe ndavye imyaka kandi turatuzinanye je nibaza ko haheze nko kwezi tumenyanye ariko jewe mbona tufise harmony nikimenyamenya urabona ko atavuguruza urundi nawe uriko ravuguza urundi turungana nuko twihaye umurongo tuvuga tutuye umurongo n'utugomba gukorerako kandi utazowukurikiza tuzomuhagarika twebwe nyine ivyo niko tubikari muzobibona nukuri jewe ndemera ko muzobibona n'abanyepolitike tuzubaha umurongo babone yuko rimwe na rimwe nabo badafise ibyo bahuriza ko muri politike bamenye ko igihugu d'abord ari cyo kizu bwa mbere apart nyungu tw'umuntu kuko burya ikintu gituma ibintu vyononekara ahantu numwina numunoho nindandende nukwikunda ukibagira ko hari abandi babaho burya ico nico kibazo kikunda kurokora twebwe rero twabishobora iwacu ndemera ko n'abandi bazoturabira ko karorero ari abanyepolitike ari abanyamadini n'abo mu mashira hamwe turashobora kubabera a model nuko hamaze imisaba ingendo ubusanzwe barongoye yahereye muri Afrika ariko aragerageza kugira amanama no gutanga intumbero mbega mwebwe aho muherereye bamwe bari muri komite executive abandi nabo bajejwe ivy'ubutunzi murabona ko ari ico biko birafasha mu kwiyunga ko barundi baba mu mahanga ego cyane intambwe irahari cyane kandi kiriko kirahinduka impinduka irahari rwose kubera yuko icambere coco twoshima nkuko muhejeje kumva umushinga naye yejeje kubivuga dutegerezwa gushima ko twebwe twenyene nk'inzego zo muri diaspora burundaise zigiye hamwe turi hamwe d'abord tutavyumva kumwe nta kuntu dushobora kuja no kumvisha abandi barundi mu yandi mpande zitandukanye ko boja hamwe natwe tutari hamwe umwe avuga uwundi akavugurutsa icyo rero ni ikintu gikomeye cy'uko guhera ku murongozi wa diaspora ndundi ku rwego rw'isi n'abo bikorana twese turi umwe twumva ibintu kumwe rero ingendo mwarazibonye umuyobozi wacu amaze iminsi agendera mu bihugu bitandukanye mwarabonye akarorero ko muri Kenya abarundi ntibahora bameze kujya ntibahora baja hamwe ariko mwarabonye aho abarundi baja hamwe bakitanga ku rugezo ruteye ubwoba intambwe ikomeye cyane mwarabonye ko yagiye Tanzania baramwitabiriye Kampala nuko n'ahandi hose twifuza ko abarundi ubwa mbere batengerezwa kurengera ibibatandukanya tukumva twese ko turi ku murindi wo kuja hamwe
tutaravye ubwoko amadini n'imigambwe gusa tukaraba ya mbono kazoza ya 2040 2060 dutegwa kamo na nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi kandi tuzobishikako. Edi mufise imigambi myinshi kubera iki guhera muri uyu mugambi wo kubaka imbere ko shikira yakubaha Rufyiri hajya bwa mbere abantu bose bavuga ngo gira huba wubahwe. Icya kabiri diaspora burya tumeze ni nkindi ntara y'u Burundi n'abarundi bavuye mu mihingo itandukanye mugabo tumeze nkindi ntara y'u Burundi. None kubera iki iyo turavye abene gihugu bo mu ntara zitandukanye bashoboye kwiyubakira ibiro vy'intara, ibiro vya commune, ibiro vy'umutumba, none twe twitwa ko turaba diaspora tuba hanze vyo tunanira gute natwe kugira adresse? Ntubona nk'ubu dusanze kuri biro yacu ko biryoshe heza gose mbere ni ikintu ro gihambaye, nico gituma twibaza ko iyo dufise aho dufise iyo adresse dufise ikintu kiduhuza ibindi vyose biroroha. Turi mu gihe mwaduhaye ubure bwa mari n'ahandi amadiaspora yakoze aratuma ibice birenga 50% amahera akoreshwa mu gihugu usanga bayavuye hanze. Bankeneye kumenya muri kino gihe ga nyakwa Rufyiri muravye intumbero mwihaye tuguma twumva ngo ijambo ngo terera, ariko hari n'indi diaspora ivuga ati ubu diaspora ntihageze yuko iza guterera ahubwo hageze kwiza ku investisa izara imitahe. Mbega ku bwanyu mu vyakira gute mw'intego mwihaye icyo coco muragifise ko imbere ko tuja mu murongo muri ko murihereza? Nibaza yuko ari kibazo inyishu yacu iri mw'ico kibazo nyene, iri mw'ico kibazo kuko twebwe twipfuza ko diaspora imera kujya kwa Mali, imera kujya umuhejeje kuvuga kwa Senegal, kwa Israel, kuko birashoboka, kuko ibintu byose bicanganira nuko ibintu byose bagomba kubivanga na politike. Politike irafise abayikina, tuzobaha impanuro uko dushobora, mugabo d'abord twese tubanza turaba igihugu kandi bizoshoboka ivyo byose vy'imigambi. Ubu hageze yuko tuza kugira investissement mu gihugu kugira ngo tubanze d'abord nkuko Keva bivuze tugire ikiduhuza, hanyuma na twebwe twinvestise mu gihugu cyacu. Kandi murabibona ko imigambi ni myinshi burya ari itaboneka n'itazwe. Gusa icyo aba diaspora basaba gutunganirizwa neza, baje gukora ibintu hanyuma kandi bahohoterwa. Ubu rero borema aba diaspora kuko uzoza n'umugambi wiwe. Twebwe turafise inzego zizoba zijejwe kubikurikirana no kubiraba igihe bazoba bagize ibibazo tuja tubafasha, aho tazoshobora gushika tuzohabashikira. Mu bisanzwe ni ibintu bibiri nabivuze, twebwe twifuza ubwa mbere yuko tuba umuntu umwe, iyo niyo objectif. Ego hamari tumva umugambi mugabo avekerota ndazi ko bazovyumva bakabikora. Ico ni cyambere. Kigira kabiri, mu Burundi ibintu byo guterera biri mu muco wacu. Ibintu byo guterera biri mu muco wacu. Nibaza yuko atakibazo na kimwe kirimo. Mugabo no gutandukanya guterera mu buryo bw'imiryango turimwo, mugatandukanya guterera imigambi imwe y'igihugu n'amashirahamwe turimwo n'imigambi turimwo. Ivyo n'ibintu bitandukanye. Ivyo rero umugambwe urafise ibintu tegeka abari muri bo. Ishirahamwe rafise ivyo bitegeka, idini rirafise ivyo bitegeka. Ni gutandukanya rero guterera igihugu no guterera ivyo bindi bintu dusanzwe turimo, no guterera mu miryango. Mugabo kandi no kugira ama investissement, no kuzana imigambi no gukora imigambi. Ivyo byose birakenegwa kuko ni ibintu bidutuma tuja hamwe. Ivyo rero nibaza yuko ari ngombwa, ariko kandi twe tugomba cyane guhamagarira abantu kwa mbere ko baja mu bintu bibahuza n'ivyo vy'ama investissement birimo. Ubu rero turi muri vyo cyane, kandi icatuma abantu benshi batazana imigambi nuko batabona igihe ibintu byabo vyononekaye ko hari abantu bafasha kukurikirana. Ubu rero n'ubushiranganje bwaratwemereye bw'imigenderanire n'amakuti, hagize umurundi yavuye mu mahanga akagira ikibazo yaje kugira umugambi we ngaha, tuzobikorana kugira ngo tutore umuti. Ivyo twararonse inyishu ivuye mu bushiranganje tuzobikorana, kandi natwe biratworohera cyane ko bisanzwe ari byo dukora turimo.
hari ikintu wamuvuga iminsi yose ati kugira tuze habe investissement harakenewe les préalables mbega izo préalables ubona zihari burya amaprealable urabona amaprealable ari mu ijya vision mu nkingi ya mbere ya engagement de l'État ijya engagement de l'État ijya nkingi ya mbere iravuga ibintu bijanye na efficacité institutionnelle ni objectif zibiri ziri mu ijya nkingi ya mbere iyo efficacité institutionnelle ni inzego z'igihugu zikora igihe rero leta yamaze kuri uwo mugambi twese tuyifasha kuyizanira experience dukuye mu mahanga mwarabonye nk'akaroro nka Leonce Ndikumana wa mwarimu wa kaminuza ya Massachusetts hareze nk'indwi zibiri zitatu twari mu nama ngaha muri Donatus twerekana ibintu bijanye na branchement des capitaux twerekana inzego z'ingene zigomba gukora ivyo biri mu iyo ntumbero nyene agahaze karahari biraboneka mugabo kome igihugu cyamaze kuri iyo ntumbero cyuko bishobora gutorera umuco dufashanya twese rwose no mu diaspora hariho Filimendi Mira no mu diaspora akugakorera mu bihugu vya Afrika vere y'uburengero urumva ba diaspora mu bumwe bw'umwe canke mu bundi bagoma barondera kuza kugira contribution mwiyo engagement de l'État rero niyo manque de confiance bihari igihugu gihe cyabimaze kubiha intumbero kica kibikora iyo ni ijanye efficacité institutionnelle hariho rero nantuze na transparence na gouvernance ukora ku mugaragaro n'intwari bereye ivyo byose rero twece twiha calendrier kungene biza biragushikwa mu ngiro ikindi naco no kubwira bivuye kuri ya nkingi ya gatanu nakubwira ya partenariat fructueux diaspora irafise uruhara runini cyane bayihaye twebwe tuzatura contribuer igihe igihugu kizoba cyabigize mu mugambi kandi barumva bacize mu mugambi rero jewe nibaza ko atamakenga ayo ma préalable niyo tugomba kubaza gukorerako muko tutibagiye nizo nkingi zindi kuko inkingi zose nayo mu objectif yandi ni complémentaire hari aba diaspora bagerageje barazana imigambi bamwe bidogera mu ntamatama ngo amahera yacu ngo ntiyakoze kubera twayacishije hari ahandi twararenganijwe ivyo ni vy'imyaka iheze mbega bo bizere ko ino diaspora ifite icyo bafasha kugira ngo utwatakaye tugaruke ego cyane abidoga bo urumva ntibobura mugabo ubu unye nk'uko muri ko muravyumva dukeneye transparence dukeneye ko buri mu diaspora wese aza gukorera umugambi wiwe hano agira ni naco gituma turiko tugomba kubaka iriya nyubako kugira ngo tugire izina tugira aho tubarizwa umu diaspora azanye imigambi yiwe amenye ati nshikirije naka uburyo bwanje ibintu byanje biriko birakingirwa twaranabisavye kandi twaravyemerewe n'inzego z'igihugu yuko bazodukingira mu migambi yacu tuje gukora nibaza rero ivyo vyuko umuntu ashobora kuzana uburyo bwiwe ukanyikira ha canke hariya ntibizosubira turiko turabikurikirana neza Edi umbabarire mbere kuja kwa Edi urabona ubu dufise waje mu biro byacu vya diaspora binini cyane nagenda gusabe ugenda uvyeretse abadukurikirana bariko baragukurikirana babone biro yacu babona aho turi babone ko dutanguye ari abarongozi bashasha ivyimviro bishasha n'ibiko bishasha ubivye bibereke kuko ivyo tuvuga ntituvuga ko ntitugomba amajambo iparara tugomba ibintu vy'ukuri ivyo rero nibaza yuko ibababwiye Mireille tugomba vy'ukuri yuko ivyo dukora biba ivy'ukuri uzoba yatwituye amenye ko tukurikirana ibintu vyiwe kandi bigashikaho bishika twifuza kuba credible abantu bose ivyo tuvuga babone ko ari tuko tubakora nimugira ubwoba yuko umunsi umwe naho muvuga ati ifo de politiser la diaspora mwaza mwana bitanguye ntabwo wamufise umwanya n'umwanya hashobora kuzanya kuri na cyane ko tuzi mu Burundi iryo jambo rikunzwe kenshi erega ivyo jewe nama nabwiye abantu ijambo rikomeye navuze nti jewe Rufyiri ndumugabo ndiyumvira umuntu azotwinjiramwe akadusambura siwe azobagize ikosa nitwe tuba tugize ikosa tuzoba twabaye imbunuza umbabarire muri iki jambo ni twebwe nyine bizoba vyananiye uyo mugabo aza kutwinjiramwe ndana akadusambura twe tukabishoboka kadwishobora iyo badusumvye ubwenge nyabaki erega bajya politiki tuganya ubwenge bize amashuri twize niba dushobora twinjiramo nimuzobeshira bajya abanyepolitiki nitwe bizoba vyinaniye rero ivyo nibizobura kubaho bazogerageza no baguma bagerageza mugabo nitwemera kubakinjira twebwe tuzoba tutazi intumbero yacu
jewe rero nibaza yuko kiza ino saha ivyo bitazoshoboka n'uzobirota kaza amenye ko azokwibama ku giti niya bishobora naho nzoca avuga ati byahindu bavuga ngo abarundi barabaroze mugasi nibaza ko bizoshoboka nuko Edi inyubako izo bimeze gute baterera gute na cyane hariho konte bigenda gute kugira ngo naho muri kumwe n'ubujanye n'ivy'ubutunzi ndazo rafise ico biziko ni inyubako izo bimeze gute hama eko mutubwire umudiaspora wese amenye ko iyo nyubako imuraba bo ejo bundi igihe berekana igishushanyo mbonera cyayo ngira ngo sinzi ko ariho mwari muri mwebwe ariko je seho nari yindi mugabo nibaza ko umudufitira ariho yarashobora kukwereka ingene inyubako izoba imeze izoba ari hoteli izoba ifise amasare y'amanama izoba ifise ahantu ndangamico bashobora gukinira teatre canke ibindi bintu zifise ahantu ho kugira siporo zifise ahantu ho kugira piscine koga ifise amaparking y'imiduga ifise n'amabiro nibaza ko ari urumva nico gituma dushaka yuko diaspora iba impetso y'abarundi bose baba hanze ikintu abantu bahurirako nivyo umubahwa yavuze yuko imigambi idashobora kuzamo banamutegere neza natwe banadutegere neza umugambwe ntibibujijwe ko umuntu aba mu mugambwe twese turafite imigambwe turimo arimo ujya aje nta mugambwe ndimo aya nunda hari nunda atacha afise arimo nunda ari mu wundi tutazi nunda azoshinga muri kazoza mugabo igikuru nuko duhuzwa ngaha no kuba turabarundi baba mu mahanga bifuza gukorera hamwe bifuza kuja mu ntumbero y'iterambere kugira ngo dushike mwayambona kazoza 2040 2060 2040 igihugu cifashe 2060 igihugu giteye imbere nico kandi iyo turi hamwe vyose biba bishoboka akaroro ntikari kure ni akakaro yamya duha je urufite ntawe narinzi haciye nk'ukwezi kumwe tumenyanye kandi uyu munsi tuganira neza dukorana neza Mireye nari ndamuzi ku telefone twari bigire tubonana mugo uyu munsi two turakorana neza aha twe turi hano kubera ari twe dusigaye ngaha abandi bamaze gusubira inyuma mugabo ni nkuko neje uzakira abandi ngaha na higeje abandi ngaha hanyuma ikindi naco ciyongera ko nuko dusanzwe turi muri comité de sage iyo comité de sage twahishizeho ko yatwibaza yuko ejo hashobora kuba ibitagenda neza nukugira ngo abantu bashobore kwitura iyo komite ihanure ibitagenda neza tubikosora si kuvuga ko ari byo twifuza mugabo ni nk'ubuzima bw'igihugu ingorane ziraza abantu bakazitorera umuti nta ngorane twifuza twibaza ko atari zizoba ariko twibaza ko mu gihe twese zoba turi hamwe atana kimwe cyo tugora gukora gishoboka ko nabandi barabikora ngaha mu Burundi netwe turi hanze ha abantu ha amashure menshi abantu biga amashure y'ikirenga byoshika gute ubwo bwenge bwose buri hamwe vyumviro biri hamwe ntidukore ibintu vy'iterambere bituma duteza imbere igihugu cacu mbere tubone akajyo no kugusaba ayo mazina yose twagiye twumva yabare ose ngenda ndikumana ba filme ndimira bari muri diaspora bamwe bakaya hospital ikigutu tuza turababona mu manama ya diaspora tukicara tukeshanja bakadusangiza experience bafise nabandi barundi benshi ba mu mahanga twibaza ko bizogira agaciro kanini cyane ni nayo mpamvu mbere dusaba yuko n'abarundi baje kurangura imigambi bandikiye umushikiranganje boza baragira na kopi kuri diaspora ngaha iwa turafise biro ngaha kugira ngo nejo na hirya ejo hari bigoranye diaspora izico kintu ingene cyatanguye ishobore kugira n'ingene ibafasha kabaherekeza kugira ngo gishikaho kigomba gushika narijya na tukuma turonka n'ubundi burusho bwinshi nk'ubu nkanyene cyubahiro umukuru w'igihugu gaho twari turi kumwe mu nama mu Kayanza sinzi ko ariho wari uri yaranatwemereye ko aba diaspora baje kubaka mu gihugu batazosubira kuriha amataxe y'ibikoresho baje kubakisha urumva nk'iyo nyubako bizosho bitworohera no kuyubaka nico gituma dusaba abantu bose twishire hamwe sino bari basanzwe bafite imigambi uzungurutse mu gihugu cyose urasanga imigambi myinshi y'aba diaspora itandukanye ubu rero ikigiye kwiyongera muri diaspora idasinzira nk'uko umurongozi wacu ariko abiduhamagarira diaspora y'ibikogwa nuko tuzoza turakora ibintu byinshi tubikoreye hamwe akaba ariho vyihuta ndabumva mwavuze yuko muzoba hafi abadiaspora batandukanye ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi nivyo ni muri ambassade ariko vyongeye ijuru ryanyu rishika kure
ubu turafise aba diaspora baba mu bihugu vya Afrika y'Epfo n'abandi birigo baratotezwa bagira ibibazo mbega bo bobo mwebwe nimba harimwo bari muri association yanyu murafise akarusho mushobora kubafasha narijya bamwe twumva ko bashobora bahaburira ubuzima canke bakakomarekera icyo kibazo barakitubaje muri société nire twari kumwe nabo muri affaires étrangères nitwe twari ko turishura ibibazo jewe na president izina rya diaspora hariho habo mu bushikiranganje bw'imigenderanire hamwe nabo mu biro by'umukuru w'igihugu cyane cyane cyakiho kico y'iterambere ADB nagenda kubwire ko umurundi wese atari mu gihugu ari mu mahanga agize ingorane twaguma dutere nakamo bazoshobora bitubwira ahazoba ari hose tuzoba dufise abaduserukira tuca dukorana nabo na ambassade n'abandi kugira ngo dutorere umuti ivyo bibazo byabo nico duhamagarirwa nka jewe n'ababesha naho ntari bwaze do façon formelle muri diaspora kuko twaguma tubona ko mengo niyo mugambwe twarabikora à titre personnel ubu rero tuzobikorana n'inzego z'igihugu kugira ngo umurundi wese ahari yumve yuko uramaze kubona nk'umuntu umuzungu kanaka agize ikibazo ingene ambassade n'abantu biwe bahaguruka bose ari umuntu wagize ikibazo twebwe rero natwe twipfuza ko dushikana kugo rugero umurundi wese ahari yumve ko agomba kugira agateka ahari hose tuzobikora kandi turabishoboye nagomba nunganire Edi gatoyi ku kintu yavuze kijanye nuko bamwe bari mu migambwe abandi batari mu migambwe mu mashira hamwe kicagana nari nakivuze none ngenda gisubiremo twebwe tubana muri diaspora mu butandukane bwacu nakubwiye ko icyagora abantu mbere umuntu ari mu idini kanaka yagomba guca yempoza idini ryiwe umuntu ari mu mugambwe kanaka ashaka kwempoza umugambwe wiwe umuntu ari mu ishaka ashaka kwempoza ivyo nivyo twaciriye nikimenyamenya twebwe urabona ko turi ngaha president ari muri Etazi aragirisha ibiganiro nkatwe ndakumusaba uruhusha kandi arose twamusavye eka kubera iki turazi ko ivyo tubivuga ku murongo umwe twaravyumvikanye tugira ku murongo umwe turafise umurongo dukorera umuntu wese bafisa ariko mbere byari bigora ko umuntu agira karimbi kaho aho umuntu ageze naho atageza akariko cyo usanga umuntu yadevye mugabo twebwe ubu ivyo twarabihanye ko intumbero nikimenyamenya urabona ko ngaha twese nawe ndabisubiyemo tugira complementarité turuzuzanya nta urabona ko iki nibaza ko ari ikimenyetso abantu bose bashobora gufatirako bakabibona yuko twese uko turakora ku mugo yumvise ko ngaha twese turufise ivyumviro bitandukanye mu buryo mugabo turafise tugomba kuraba biduhuza ndabona dushira imbere kuko kandi birashoboka kandi twifuza kubera model abandi barundi benshi babone yuko babitashoka bishoboka je nababwiye maze kuzagurisha amanama barundi mu bihugu vyinshi Etazini donc Amerika Iburaya Canada nabona ko hari ngorane z'uko bamwe bagomba kwiyempoza mu vyumviro vyabo badashaka kumviriza abandi badahuje twebwe no muri diaspora dukipfa ishashi fike cyacivugo diaspora y'ubumwe diaspora y'ibikorwa diaspora dasinzira twifuza ko ico ciyumvugo cyacu kiba a mode de vie kujya ivuga muri philosophie antique tugomba kubigira ubuzima bwacu bwa misi yose ivyo tuvuga buryo umuntu umwe ndabwiza ukuri atari capable guhuza sa pensée sa parole son action buryo umugabo cyangwa umufasoni hajya hari kinabuze twifuza rero yuko twebwe iciyumviro ivyo tuvuga nivyo dukora haba harmony nuko ugomba wifuza kuza muri no diaspora hasabwa iki mba bifuza guterera bo bakavuga bati je nko mu diaspora donc ikibanza ashobora gushikiramo shobora hano nja gusamira iki nshobore kuronka hano nja gusamira kayaga shobore kumva ndi muhira nivyo mu Burundi ni muhira ariko diaspora nayigire imuhira bigenda gute ego murakoze ikintu ca mbere twababwiye nuko umudiaspora yifuza kwinjira muri iyi diaspora nkozi diaspora yunze ubumwe diaspora y'ibikorwa ica mbere nuko aba ari umudiaspora yumva ko yasezeranye n'icitwa ubunebwe yasezeranye n'icitwa amacakubiri yasezeranye n'icitwa amadini uwo rero turamwakira tukabona yuko ari umurundi w'inzirakanenge
umurundi yifuza ko igihugu ciwe gitera kije imbere, uwo turamwakira kuko imiryango iruguruye kuri bose. Twababwiye ko twugururiye umuntu wese yifuza kuzana iciyumviro mugabo kigana ku iterambere rishikana igihugu cacu kuri ya mbono kazoza ya 2040 2060. Hanyuma ku bijanye no guterera nako no kuri imiryango iruguruye, tubonerweho na mwebwe abamenyesha makuru mu duterere. Murabona ko kijya kintu ari nkuramugayo ku barundi baba mu mahanga, ufise icyo aterera cyose wese rero tumuhaye ikaze. Twaruguruye amakonti mu mabanki atandukanye, nibaza yuko bizoba publiye ku buryo uwifuza guterera wese yogira icyo ashikirije bivanye n'uburyo afise uko ashobora. Mugabo mwarumvise yuko mu guterera muri kijya gikorwa tuzoza turaraba, hariho abazokwitwa imboneza. Ni ukuvuga wowe nk'ubu urashobora gutanga $10,000 nk'ubu nka Kevin, turafise ingene tuzogutandukanya n'uwatanze $500. Turafise rero ingene tuzogenda turaba ubwitange bwa buri muntu wese. Rero turifuza yuko kijya kintu zina murundi wese aba mu mahanga acumva akagitahura, ku buryo umurundi azotekera varize yiwe avuga ati ndatashe Burundi, idarapo ry'Uburundi na diaspora rigahungabana, abantu bose ukamenya bati ujya n'umurundi atahutse bivanye n'ibikorwa yakoze mu gihugu. Murakoze. Wow, ni ibintu bikomeye cyane. Edi, umurundi yamerandwa n'amategeko. Ikibazo gisa n'icyanyuma ngomba kubabaza. Aba diaspora na caca mwaho muhere bari Dubai nakayaka mu batera narijya dusigaye twumva ko hari aba diaspora bamwe basigaye baja mu migwi y'abahakera kijya no gukurikiza amategeko, hama cubaterera kama kugira ngo baterere ngaha abari ku murongo. Ivyo biri clair, ahantu hose ugiye kwisi hakora amategeko. Iyo udakurikije amategeko hari amategeko aguhana, haba i Dubai, haba mu Burundi, haba muri Amerika, haba hari hose kwisi. Nukuvuga ugize ikosa ryari ryo ryose aba yabaye inkozi y'ikibi, yaba mu diaspora canke ubundi wari we wese arabihanirwa. Bavyumve ko muzovugira barenganijwe cyane gose. Hanyuma uburenganijwe ufise ikibazo sociale, twama turiko turafashanya mu nzira zitandukanye mu bintu byo gufashanya, haba iminsi mikuru, haba ivyago, twama turonka n'imfu, twama turiko turafashanya tukagira ico dukoze dufashanyije mbere n'ubuserukizi bw'igihugu cacu muri ico gihugu. Nta akamo twobatera rero nuko abafise iyo ngendo boyihindura bakaja ku murongo, bakumva yuko umuntu wese akoze ashobora kubaho neza, tukijukira mu ivyo bikorwa by'iterambere. Kandi iyo uri kurabikora wenyene ushobora gushika utevyo ari kuraca, mugo wishize hamwe n'abandi birihuta neza cyane. Ikibazo gisa n'icyanyuma ku intumbero mwihaye hamwe diaspora idasinzira mu bandanye ko mwihaye gushika Uburundi Uburundi kuba igihugu cifashe 2040, mubona mwihaye ikingo cyana gutegura ngo mutangure kwanza mugire diaspora yifashe. Twihaye ku iyi myaka 3 dufise y'ikiringo cacu, nico twihaye kugira ngo nababwiye ko imigambi nyamukuru dufise ni 2, naho hari yindi myinshi. Mugabi ya mbere no kubanza gushira abantu hamwe babone ko ivyo twarimwo mbere n'ivyo turimo mungu bitandukanye. Ivyo niyo ni ntumbero, no kuvuga cacivugo ca mbere diaspora yunze ubumwe. Ico ni ca mbere. Kigira kabiri ni ibikorwa rero bica bikurikira ubwo bumwe. Diaspora y'ibikorwa, diaspora dasinzira nico twavuze twe mu mico dufise yo hanze, ni kungene dukora. Nitwifuza kubona yuko abarundi batasasta kuryama, ivyo bintu nakamara maza nakamuna. Ni vyiza ko abantu nyamba hari abakora muga tondo, abandi bakore ku mugoroba, mwijoro haba marore do travail, amashift amashift mugaba marore dongo bajya bahana inkoni, umwe aca tangura kugira ngo abantu industrialisation nishoboka, amahinguro nashoboka igihe abantu bataba karyama nibibaho. Nibaza rero yuko twebwe tugiye noneho nagira mperaheze mvuga iki muri iyo migambi dufise itariki 26 z'ukwezi kwa Gitugutu umwaka ukwezi ku 10 tuzoba dufise ikintu bita
Burundi Day. Iyo Burundi Day rero ni ya diaspora. Twipfuza yuko abarundi twobatera kamo. Kuko nikiri mu bintu vya mbere tuzoba dukoze biduhuza. Abaserukira uburundi mu bihugu tuzatuko turabikoreramo badufashe ubushikiranganje twamaze kubivugana uyu munsi uzoguma uhimbazwa ushingwa buri mwaka n'abadiaspora. Idarapo ry'igihugu rihungabana aho tuzoba turi twerekana ko dufise ibintu biduhurirako. Iyo tariki ya 26 z'ukwezi kw'icumi abarundi bayumve bari mu mahanga tuzobabwira ngene bizogenda. Tubasaba rero yuko bodufasha tube turabatera kamo kugira ngo bazoze twiginane batubaze ibibazo byose bashaka uzoba ari umwanya w'ikibazo cyose bagomba no kurondera inyishu. Rero imigambi yacu ni myinshi cyane mugabo twipfuza kuyikora progressivement duciye mu cyo twita plan d'action annuel na plan d'action na plan stratégique triennal. Iyo migambi rero yose zo biri mu byo bitabo tuzoshira ahabona mu minsi iri imbere kandi ndazi ko bizogenda neza. Rero tubaye ko turabatera kamo kwayo matariki ubu turiko turagira ingendo ari Buraya ari muri Amerika ari muri Afrika kugira ngo dutegure uyu munsi uzo budasanzwe w'itariki 26 z'ukwezi kw'icumi kuyu mwaka kugira ngo twerekane intumbero nshasha ingendo nshasha n'ibikorwa bishasha. Wow, ni ibintu bikomeye. Numvise umenga murampaye icyizere gikomeye. Tuvuge ko Imana idufashije iki kibazo tubona cya de chômage itera yiyongera kubijyanye no guharuka diaspora ije gukemura abarundi benshi baronke akazi bivanye n'ivyo muvuga biciye mu mahinguriro. Cyane gose kuko twebwe nakubwiye ko dufise ubumenyi butandukanye twakuye hana hariya. Ivyo dusaba gusaba abarundi ni kuvyara ku rugero kuko mwakino gihe abana batandatu ku mufasoni ni ibintu birenze. Twipfuza rero ko bafasha nabo umwe wese ateresha ashobora ntihagire umuntu arenza abana batatu. Ariko arabavuga ati umuntu avyara kubera nko kanya ko kuruhuka umuntu yirirwa ku kazi aronka umwanya gute wo kugwiza abana. Irumva ivyo byose birajana nivyo birajana byose bizojana n'inyigisho kugira abantu bavyumve mugana n'abanyamadini batworohereza ko abanyamadini barafise mu ruhara runini cyane yuko bokumva ko kuvyara abana baza kuja mu ibarabara burya ni icyaha nikosa umuntu abakoze. Rero nibaza ko umwe wese akora akazi kiwe diaspora ifashe kugwiza amahinguriro abarundi nabo badufashanye kuko burya nta muntu ari mu mahanga ivyo bikora. Abarundi bari mu mahanga sinibaza ko ari umuntu arenza abana batatu kuko biragoye kuko bobo bari mu bikorwa cyane mugabo twebe kubereka ukuntu kudakora usanga kuvyara n'abanyamadini baguma babwira abantu ngo nibavyare ngo Imana izoba nibiki kiwe nibaza yuko twofashanya twese umwe wese akagira icyaterereye ko birashoboka na leta rero nayo nifashe ko ninje cyo gusansibiza nk'umuntu abakarorero iyi kintu cyuko ibi bitari gratuité de soins no kuvuga ukuntu kuba abantu bavyara babarihigwa amafaranga nko kurihira amafaranga umwana agira 12 urumva yuko mu bisanzwe leta n'indi kwirafasha ko abantu umengo ntibo rondoka ku rugero. Twebwe twifuza ko leta ibishiramo ingufu nayo idufashe dufashanye twese umunsi akora uruharagwiwe mugabo ndemera neza yuko nitwaca kubikorwa ivyo bintu byinshi bijya bizohera nko koje kubivuga nuko tusana abasozera ariko nshimangira ku iki ciyumviro kuko iyo uvuze ngo vyarabushoboye uravya umwana w'12 ntaca mu barabara mushingiye ntaca mu bitaro wamwubakiye nta kintu gishaje uje kongera ko mu gihugu kandi turiko turiyongera nibaza ko ari ciyumviro gikomeye amashuri kubishiramwo umwana w'12 urumva hariho n'umuntu kugira ngo je ndashoboye kubarera mugaba akibagira atashobora kubakira amashuri akibagira atashobora kubakira amabarabara akibagira atashobora kubakira ibitaro na toilette shasha ntayamwongereye ayamuha urumva rero usanga ni ibintu bikwegana ukuntu usanga twese tugomba kugira iciyumviro kimwe ku neza ya bose nuko ndabashimire cyane nyakubahwa Rufyiri mwakoze cyane kudutumira kandi tukizera ko no muhanyuma naho tuzotumira twe tuzoba tuzobitaba ntangorane niteka kw'abampura namwe kuko muyaga neza gira umugisha mugira impuzo n'impundu mu bantu murakoze cyane nuko ndabashimire cyane ndi mu rukundo Mireille mwakoze cyane kudutumira n'ikindi gihe muzodukenera turahari kubwo abarundi bose baba mu mahanga byari iteka ndabashimire cyane Gahire mu rumengo utera bamuhire
ndagushimira cyane bwana Eddy Kevin. mwakoze cyane gose kudutumira no gutuma duserura imigambi ya diaspora twisigurira abarundi kuko ivyo muvuga abantu abarundi cyane bari hanze babakurikirana tuma burabashikira. Yego. Mbere ntanza akaroro gato mbere yo gusezera nuko nk'ivyo wavuze vya shift maze imisi ahantu hose nsaba ko twokwiga gukora amasaha 28 kuri 28 ni iterambere ryacu rizihuta dushikira abo bitwa ko badusize kuko nabo basanzwe bakora uko twe dukora amasaha make tugakora amasaha 8 canke 7 bo bakoze amasaha 18 canke 28 urumva naho twozobashikira abo bazoba bageze ahandi nk'akaroro nk'iwacu Dubai imodoka taxi ifite abashoferi batatu umwe wese akora amasaha 8 agaca agenda agahereza uwundi nawe agakora amasaha 8 nawe agaca agenda agahereza uwundi wow ikabashene mugabo imodoka yo ntigeze ihagarara mugabo abantu baruhutse wow bacapunguza ubushomeri mwakoze rero kuduha ijambo byari iteka ridasanzwe nuko dushimire cyane abarundi bagiye hamwe abarundi baba mu mahanga bafite uruhara rudasanzwe kugira ngo uburundi butere imbere gutunga vyihuse tugatera imbere vyihuse birashoboka kuko bari kwakurira amafaranga mva makungu bari kwaronka ubumenyi bariko bariga kuko akanyoni katagurutse ntikamenya iyo bweze kuri micro jawe Juste Gaël inyuma kamera mwita umusaza umukaba bamezagirire twari mu kibanza ciza mu kigo ca diaspora abarundi baba mu mahanga abo basanzwe bakorera nuko nabwira ati bye bye cha la vista urahushura umushuro hushura none